abantu bifuza kuba ahantu heza babifitiye ubushobozi kubera twabwiye ko ubu ntibikigoye muri BMBC nta n'amavase dusaba mu kugurisha ibintu n'ibi BGF yaravyoroheje byose yaravyoroheje sivyo imigambi hagenda neza iyo umuntu atwizigiye akatumviriza ntaraduhende rero twashatse ku buryo umuntu aba ngaha nta kintu na kimwe azokenera hanze uba ngaha nta kintu na kimwe uzoshobora kugiye kurondera hanze kubera hariho n'umugwiza atunga ngaha imbere ego muraza kuhabona ego abonye tuje kwa kino kigo cyadana ishure nyene ry'abana ngaha wow nukuvuga twege umuntu afise umwana ngaha ya maternelle nta bisi akeneye nta ni moto nta ni iki kuko ngahaje nyene ni janze jya ego ndahabona ego rero bisigura ko turi mu gihe mukuri gwe avuga ati umunwa wose uronka icufungura mufuko wose uronke icubika bankeneye kumenya ingénieur BMBC kwa ya projet yose muratwereka ihereza abakozi akazi ihemba ku kwezi bangana gute mbega bose bahemberwa muri BGF nimba batahemberwa muri BGF aburiki iyi nzu yari yaraheze yego mugo biboneka ko nyene yari mu diaspora yaje kwiraba basanga ntihuye n'ivyo yifuza yego acavuga ati niture BMBC iyi nkosorere yoba nawe yaciye yitura BGF okay ega ntinda kwitwa BGF yego utwiti bawitwe BGF yego donc ntucakure yego uje ku biro wabashyize muri BGF yego ugiye muri BGF wacakubika muri BMBC yego urumva turi uku rero nibaza ko ni muri iyo sanse rero hanyuma caraza ati nimusubiriremwo ubu amazu yose kirumvikana yego ubu turayashiramwo ivyankenerwa burya ubu umuntu yinjira mu nzu irimo igitanda irimwo imatera irimwo irido irimwo intebe irimwo akabati irimwo ibintu byose amazu turayekipa azana impuzu gusa azana impuzu zonyene n'isabuni ayisangamwo rero nuko rero tukaba twatembera amashati yose ariko tukaba tuje kumupartikiriye mwashoboye gukorera inzu ino nzu je mbona ari ibintu by'amateka naho simurekeje ni banki BGF hanyuma murazi ko mu diaspora biragoye gose gukora projet utari mu gihugu umuntu ashaka kubakira nk'inzu nk'iyi mugabo kuyekipa akayishiramo n'urushinge yego biraboneka ko mufise indoto zo gushika ku ndoto zanyu nkuko BGF yafasha kugira ngo mushike ku ndoto zanyu bagende kumenya gushika ku ndoto sikintu kwacoroshe kandi gukora n'amabanki rimwe na rimwe bisaba yuko kugira ibintu nk'ibi bisaba ko binyaruka bisaba ko woroherezwa mbega ubwo BGF biborohereza ama service yayo kugira ngo ibi bintu bitwara ama miliyaridi ari cyo mukeneye mwifuza haba mu gihugu canke hanze ushaka kukironka vyoroshe uri ntore Burundi bwacu uri ntore gihugu c'amavuko uri ntore. Hello boys and girls, this is Akomezene kwa kuri ahandi ndabakora juste gala cadre from Morisa aka Black Mashuri Black behind the camera mwitu musaza ndakubwira ko vyamaze komera mumaze imisi mubona isosiyete BMBC iri kurubaka uburaro bwiza kandi bugezweho mu gisagara ca Bujumbura mukibaza ati mbega zino nguvu zivahe inguvu nahandi ziva kwino bank yashoboye kuvuga ati reka dushigikiye umwene gihugu afise umutaye muto eka n'imitaye minini kugira bigende neza. BGF yafashe iya mbere kugira ngo ishigikire abanyagihugu mu migambi itandukanye tudasize inyuma uburaro kukaba nkako BGF ndakwitagira kugira ngo dushikane ku ndoto zacu nuko na cyane yihaye iryo hangira ati c'est la banque de vos horizons kwa kuri ahandi ndabura ko vyamaze komera uno munsi rero duhagurutse kugira ngo dushobore kuja kuri bimwe mu bikorwa BGF kurashigikira abakiriya babo kwa kuri ahandi duhera kwishiramwe BMBC ishira muri ko yakora ibigwati bitandukanye kwa kuri ahandi cyo ni juste gari sindahindura ariko ndagura ko behind the camera nawe ni wawundi nyene n'umusaza ariko ndagura ati ngiyi banki ihari kugira ngo ishobore kuduherekeza mu byo turiko turakora tuje mu iterambere twese yaba umuntu afise umutaye muto cyane munini kwa kuri ahandi nuko rero ndakubwira ko tuvuye ku cicaro gikuru cy'ibanki nziza ituma dushika ku ndoto zacu nayikubwira zindi ni BGF kwa kuri ahandi tugeze mu gahe neza na neza aho ishiramwe BMBC iri kurubaka uburaro bw'abene gihugu na cece ndabura ko tuje guhura n'ubusanzwe arongoye bishiramwe BMBC kwa kuri ahandi nawe sundi bamwita David nta makuriro kwa kuri ahandi nama nababwiye yuko BGF ni banki idufasha kugira ngo dushike ku ndoto zacu kwa kuri ahandi mbega BMBC indoto zayo nk'ishirahamwe BGF bikura zifasha ndakubwira ko ndikubona ingénieur ndakura musachef wanje ari usane sawa Onako n'utuntu twabajyana nangira tuzi. Oya je ndabona yuko rwuri ingénieur rusaje. Hari abantu batatu badasaje. Hari abigisha,
hariho aba engineer uriko uravyumva Yego cyane. harimo n'abantu rero bakora ahandi hantu baguma bahura n'abantu ukibona Karibu ko sana akujyana ego Karibu muri BMBC. ego murakoze cyane Yego cyane. nuko tukaba turi hega David engineer Ngaha turi mu Gahahe. ego BMBC ni societe ikorana na banki BGF ego mu byo kugwiza uburaro. Hanyuma akaba ari societe ikora ibyo kubaka kuva muri 2012. ego Tumaze imyaka 12 turiko turakora ino mirimo. ego Mugabo muri 2021 twarakuze tuja mu byo kugwiza uburaro kuri ritimi dasanzwe. Niniya. ego Rero aha muri Sande ni mu Gahahe. ego Ikigwate ca mbere twadogenda igati byinshi turiko dukoreramo Ego. harimo ngaha ahijya hanyuma mwitenga Ego. harimo muri miruware ya mbere Ego. miruware ya kabiri ego kuko nibyo kunda dufite amashanti mu gihugu cyose ego ntitwabashikana aho turiko turakorera hose gushika za Rugombo gushika za Ruma gushika hehe Ego. mugabo ngahe Bujumbura turabereka hanini ibigwati turiko turubaka umuntu mbere yo gushobora kugwiza uburaro urakoze turagwiza uburaro hano hantu mbona ama etage yaduze nk'ibizinoga mana yanje harabavuga ngo si mu Burundi ariko nabwire yuko turi mu Burundi kwa kuri ahantu hari uburaro bungana gutega engineer iyi ni BMBC Homes Gahahe ego turiko tubakira imiryango 100 simvuze ngo ivyumba 100 ego turiko tubakamwe amazu arimwo azobamwe amafamiye 100 kandi turiko turaheraheza marayibona ko turiko turatera duheraheza ni ukuvuga yuko mu mezi aza bizaba byatunganye ubona ko amakorutire yaheza amabarabara turiko turaranye yego muratubwiye yuko hari uburari jana bangeneye kumenya bw'imiryango 100 ubona nka wewe imiryango 100 nkozana wewe na madame n'abana inshuri 100 ego bazoba ngaha nuko urabona ko turi ahantu hari barabara bantu b'Imana murabona ko ari ibintu bikwije PGF ni banki idufashe gushika ku ndoto zanyu mbega mwebwe muri BMBC muri ko murashika ku ndoto zanyu okay twege tushaka ku ndoto zacu kubera yuko ego iyi banki dukorana tweka tumaze imyaka 10 hafi imyaka 10 tubayeho igihe twamenyana kuko twamenyanye muri 2020 dutangwiza projet ego rero umva twari turi entreprise twarubaka amazu mu mpango z'abantu nkuko tubigira n'ubunyene n'ubu turafise amazu ko turaka mu mpango z'abantu hirya no hino mu gihugu kandi menshi ariko ntibyakunda ko dushika ku migambi heni yo kushira hamwe abantu ubwo turiko tubaka uburaro hafi ngira bazoshika n'igihumbi ko dufise hegitari 15 turiko dukoreramo zatangwe gukorerwa mu gahe Bujumbura ego aho abantu bazakagura amazu baba barundi bari ngaha baba muri diaspora ku buryo ni ukuvuga yuko ayo mazu imbere yuko tubana na BGF ntitwashaka kuyubaka twubakira umuntu aduhamagaye ariko ubu natwe kubera twabana na BGF la banque Jembo nibitahura ubuye abantu nibo baza kugura ivyo dufise naho nubaka duhamagara amatongo yabo mugabo ubu turakira abantu amajana bazagura ama parcelle nkaho na haraguzwe muri miruware haraguzwe tenga mwarabanye ko abaye abantu donc urumva indoto zararangutse abike BGF hanyuma nko kuvy'imitahe urabibona tuko dukora imigambi y'imiliyoni amajana ngaho uravye nkuko aha ni 20 miliyari mu Gahahe aha ni 20 miliyari mwitenga ni miliyaridi 100 roproje zotwara wow hanyuma muri miruware ya mbere ni nka 10 miliyari ya kabiri ni hafi nk'ijana nyene urumva canke zirenga urabona yumvire se kwa urumva uwo mutango kurungana hanyuma nanje urumva twamenya na BGF twakorana nafise abakozi bose wasanga ndabazi abakozi ba BMBC muri 2020 mu ntango wasanga dufise abakozi nk'ijana canke 50 biva imbere nibihe ku mashanti usanga za Gitega hehe ariko ubu dufise abakozi hafi igihumbi urumva kandi basa n'abakora en permanence kandi bazabongera cyane ho mpera z'umwaka cyane mwakuza twatanguye cyane mu itenga no muri miruware ya kabiri kuko Gahahe na miruware ya mbere bana ko zaheze yego turiko turaheraheza ngira twada kuhaca bahabone rero BGF ni banki nziza hanyuma nabwo natwe turi societe nziza cyane urumva societe nziza iyo ni banki nziza bicaye byari ikintu ciza cyane ibanki nziza la societe nziza bivyari ikintu ciza ngico bariko barabona ngaha buno buraro buri mu kibanza kingana gute na cyane buzoba burimo amazu angana gute nimba ama VIP nimba ama VVIP nimba amazu asanzwe uzoba ngaha azubafisa karusha kahe gasumba ubundi abahandi handi okay mu byukuri ego twege dukorera musanzwe aba diaspora ego kandi kuva kera mugiye ku mbuga mukarika muti Burundi diaspora muzobona amakuru yo guhera muri 2012 nyene turiko turakorana nabo ego rero turamaze kumenya ibyo bashaka
amazu nyene avuga nk'izi turiko turubaka ngaha Yego. dusanga ziri connecté bazotekesha amagaze hanyuma harimo amastanding atandukanye harimo amazu unifamilial donc ama etage hajya harimo etage zagenewe umuryango umwe Yego. harimo n'amazu agenewe imiryango itatu harimo n'inzu ngaha izojamwo 40 logement Wow. aha mu gahahe donc turiko turubaka ngaha nyene ni ukuvuga rero Izo bigeretse ahantu hangana gute? gatanu zubigeze gatanu imwe n'amasansere ngaha nyene kirumvikana Asa bari hotel. oya barahaguze Yego. turabona ko hagomba hahere Yego. tuvuga ati none abantu tuzoza turabashira hehe ko tubona ari heza cyane kurumva presidence wayibonye kwa ntare urahabona hanyuma Nahi inyuma je namaze hajya kwabo. hiduca habona Yego. urabona ko buri impande y'ibarabara RNNF ry'ububanza Yego. abafatira ishobora kuzana bisi ngaha Yego. nyuma yacu rero abantu barahakunze gose naho mu ntango tuvuze gahaye bumva umengana ahantu mu gisanze Yego. ubwo abantu benshi bamaze kuhaza nta numwe atahaguze Yego. tuvuga ati rero ko bahaguze cyane bakaba ariko barahirukira ubu reka turonderemo ibloke nini utazobashoboye kugura inzu yiwe mugabo yifuza gushikira ahantu hameze gutya adacashikira ubu rero turafise amazu menshi ngaha murabona ariko araherahera mugabo turafise ni bloke nini turiko turubaka nayo nyene hajya inyuma maraza kuyibona Yego. izo birimwo amarojima 40 amasansere ikagiramwo amapisine publique ikagiramwo izo isekirize gose binjira nyene inzi imenya n'abantu sivyo Yego. izo birimo kandi isoko hajya nyene izo birimwo ivyimba by'amanama amajim ahantu abantu bagira ku buryo umuntu aba ngaha nta kintu na kimwe azokenera hanze Uba ngaha nta kintu na kimwe uzoshobora kugiye kurondera hanze kubera hariho n'umugwiza atunga ngaha imbere Yego. muraza ko habona Yego. abonye tuje kwa kino kigo cyadana ishure nyene ry'abana ngaha Wow. nukuvuga twege umuntu afise umwana ngaha ya maternelle nta bisi akeneye nta ni moto nta ni iki kuko ngahaje nyene niryanze rya Yego ndahabona. Yego. rero bisigura ko ngaha mugahe ni heza cyane ariko kandi nko ma project zoda gushika ndaza kubabwira nka zatenga ho haragutse cyane hegitari indwi ni incuro indwi kuri kino kibanza Bisigura ko ngaha turi mu kibanza kingana gute? aha dufise ikibanza kingana na hegitari imwe n'ibice bitatu hegitari imwe n'ibice bitatu voilà niko nabivuga rero urumva ni hatoye mu gihe nko mu itenga dufise hegitari indwi ni kuvuga ni hafi incuro indwi ngaha canke zitandatu rero hoho twateguye n'ibibuga twateguye amapisine manini cyane tuzofata Tanganyika twidugane twikure hariya ku musenyi tuzane mu itenga nta mu patro adosubira kuza kubwira abana biwe canke ngo bayi vacances tuje hariya ngo kuri saga canke hariya ngo genda wiyaboneshe ngo kuri hotel naka muzoga no mu itenga bazo byose zabiri ngaho tuzofata Tanganyika twidugane pisine y'imetero nk'ijana hafi n'ibibuga by'inkino byose zabirimo hanyuma mubona ko ibanza byose twateguye ku buryo hazoguma harimo nibaza guhera nko mwakuza nko muri 2024 mu mpera umuntu aje mu Burundi azoba abereye kurara muri BMBC Homes kubera hariho ayo mabloke nabwiye harimo abantu ushobora kuza ukaguramwo appartement canke ukadurishikiramo uturiha sivyo canke ukazodura uriha abazoba baraguze mwayo appartement kirumvikana hanyuma kuri iki nyene no canke nabwiye ikintu gidasanzwe kubera abantu bariko baragura amazu benshi batabanga hari aba diaspora hariho departement twatanguye muri 2021 yitwa BMBC Investment Management iyo rero ni departement igera amazu y'abakiriya bacu wewe uje ukayishika nko muri vacances hanyuma muri oblige gucufu yihaye wo mujyanga dafise ntuzeye hariho departement yacu irimwe abajuriste irimwe abaki aba engineer iki gusinyisha contrat yo kwigumya no kuyimentena no kuyikotesha no kuyirira ibyangombwa ku buryo wowe inzu yawe tuguma tuyitwararika hanyuma nyimbi ikoteshwa igakotesha n'abantu b'abahinga bizi by'amategeko birinda kwikotesha ku bantu bayishira handanje hanyuma tuguma tuyikurikirana tugira utu entretien ukabiduhembera mugabo ukabashize mu bantu babishoboye iyo departement aya mazu yose kubera sayi wacu nkayo safise banyeneyo ni ukuvuga banyeneyo atayibamo acayisigira ico gisata kiyibungabunga kiyikotesha n'ibindi byose neza cyane turacabandanye iri barabara turabona ko turi mu ibarabara rinini kabisa ibarabara ubona ko yiyumviriwe ko nyene n'abahinga mu kubaka nka mwebwe nyene bankene kumenya kubera kigushima iri barabara ry'imigenderanire tuvuga ko ari quartier yanyu mwashinze oya si igihugu mu kindi si igihugu mu kindi ariko aya marabara tuyaca kugira ngo urumva
Ona ari barajya leta inyuma Aha. niri ni rya leta batubwira ngo byose ni bya leta. Yego. Ona leta iriganza si. Yego. Naho inyuma hariho irindi barabara. Ego. Rero mugabo aya manabara y'indani hajya hazoba hariho gate. Ego. Nukuvuga abantu bangaha mu by'ukuri nta muntu ataba azohinjira. Ego. Uje kuramukanya uzohinjira. Ego. Canke mugabo ukuntu nk'umugahaye hakoze nta muntu arengana azoba akeneye kwirwaca indani. Ego. Hazoba hari systeme yuko aya mara nayo kudeservice impanga. Hanyuma kuvya mabarabara gayere. Ego. Je sinokubwira ngo turashi ngo ni meza gose nko kuri kurabivuga. Yego. Twiyumvira ko mu minsi iza nkamwe leta dushigikira twaronka imanza vyagutse nkuko. Ego. Tushaka kuzo kubaka amabarabara ameze kujya kwiburaya afise abamakinga baca afise aho abamaguru baca afise ngira ngo naho imodoka zica n'amajarde. Ego. Mugabo urumva ngako twaguza ibanza bituzimvye turashobora bameza nkaya mugabo si kuri dogre tuzogiya ko hamwe leta izodushigikira ikaduha ibanza vyagutse tukakamwe ni makarite myakiza. Cya bintu birakomeye. Ego. Nuko rero ndiko ndabona amazu ari paraduka. Izi etage ni mwatubwiye. Zingana gute mbega iki gikorwa mwihaye ikintu kingana gute kugira ngo mugisoze? Okay, urumva umugambi wewe uri murundi kandi nturi umwana ona usigaye uri pedaje nawe wewe ukinyamakuru. Ego. Uravyumva rero urafite experience mu byo gutahura ibintu. Ego. Tuko dukora umugambi wa 20 miliyari. Turi societe privée. Dukorana ni banki mugabo banki donc tukorana kubera ifatiye ku bushobozi bwacu sivyo. Nukuvuga rero umva umugambi ni munini. Akora systeme ya financement ngaha. Nukuvuga rero sinova ngo biranyaruka nkuko umuntu abashaka. Oya kuko les projets nizigenda uko umuntu ashaka. Yego. Rero rona iyo turiko turasinya amasezerano n'abakiriya, iyo turiko turarondera nk'amatara n'amazi azangaha, iyo turiko turarondera ibindi bintu bisaba muri za rigidezo mu mabanki birafata kanya. Mugabo turavye ko uyu mugambi nko mu myaka twataye muri 2022 ko 2020 twaramesheje umugambi turitegura nko mu 2022 nko mu kwa kane twatanguye. Urumva turi mwaka wa kabiri turiko turubaka. Canke donc ibikorwa nyezera nk'imyaka ibiri. Ndavye rero tugeze uyu mwaka tukadupanga gushikiza amazu yose. Uturi mu kwa gatatu nakubwira. Dupanga umwaka amazu yose yo ngaha na senkiriva nakubwira na ya masasere ko bizoba byashikije abantu. Ndumva rero ko mu myaka ibiri kubaka ibintu bya 20 miliyari societe privée nka BMBC kandi umva sivyo niko turakora tukadiko dukora izindi project zigwa mu miliyari majana nazikubwiye tuza ko haca. Yego. Twege ritume tubona iri très raisonnable. Très raisonnable ko ivyo kwabwiye abakiriya bacu ibyo twabwiye igihugu ibyo twabwiye amesha makuru musi taguze no migambi byose biriko biraranguka. Etage imwe umuryango wose uzofise inzu ifise ivyuma bingana gute mbega bipanze gute ubuno buraro umuryango ufise uburenganzira bwahangana gute mwizi etage nashashane ko mbona hari ziriko zirahera urumva nkiyi iriko irahera. Yego. Nkuyu uye donke no mu diaspora aba muri Amerika. Ego. Uyavuze ati je nkeneye inzu nini. Ego. Bugira imwe zitatu ikagira saro na saramanje n'igikoni. Cuisine. Cuisine moderne nyene. Moderne. Kirumvikana? Nzozibereka hanyuma ko tuko turazihera hezubu. Kirumvikana? Hanyuma hejuru hameze uko nyene. Harimo inzu ifise 3 chambres, saro, saramanje n'igikoni nyene cyakijambere n'amastoke. Hejuru nyene nuko nyene niko nazijya nyene zimeze zijya nyene mubona nuko nyene. Hanyuma mugabo nkiyi iye ngira amadakoni zigenza zayo ziheze kaza kuzishikako. Nkiyi yagenewe umuryango umwe. Nukuvuga iyi si appartement. Iyi ni unifamiliale. Nukuvuga kuva hasi gushika hejuru umva gatatu ni umuryango umwe ifite ibyumba bitandatu. Nukuvuga hasi kimwe hejuru bitanu. Kirumvikana hanyuma ikagira saro saramanje ibikoni amabarza impande zose. Umuntu wese mu cyumba cibaza afise ahantu asohokera akaza guteramira hanze. Ufite icyumba kirimwo ibyankenerwa ubwogero n'ibindi. Mugabo kandi ucugira n'uburenganzira kuri barco yawe uteramiramwo kuburyo ari nk'umunyeshure agire etide muri barco atiri barajana kugora abandi kirumvikana. Hanyuma ngiyatada kubishika kivya ekipema mugabo rikana bivuge ko ubu ndavyibutse. Ubu amazu yose kirumvikana. Ubu turayashiramwo ivyankenerwa. Burya ubu umuntu yinjira mu nzu irimo igitanda, irimwo imatera, irimwo irido, irimwo intebe, irimwo akabati, irimwo ibintu byose amazu turayekipa. Azana impuzu gusa. Azana impuzu zonyene n'isabuni ayisangamo. Rero
twaciye tugura amateriye manini ndaza kwereka akora izo ntebe ayo masaro ministre ndabona n'inyuma yawe hari bariko barasiga amarangi kuvyo basudiye aba n'abasudere turafise atelier de soudure nini ya cyane iriko irakora buno burari ibihumbi tiko turubaka ngaho Bujumbura ukumva 15 hectare nimba harimwe biroshe no kugwiza muri hectare twashizemwo uburari 100 imiryango 100 ni kuvuga muri 15 hectare dufise rero Bujumbura washaka kugwiza na 15 urabona ko dufise capacity yo gushiramwo 1500 logements kandi byose ture chantier ziri en cours hanyuma gabo kandi inyuma y'ayo mashantier wongere ko ama projet dufise mu gihugu cyose hafi intara zose tuko twakorerayo dukorera abantu ba diaspora bakira abavyeyi babo canke ku migwa mikuru y'intara iyo bavuka canke abarundi baba bateye imbere bubaki wabo cyane niko bigenda rero urumva kugira tubishobore ko twubaka materiel de soudure manini ya cyane nk'abarana bakorera ngaha hari hose hari ibisata byabo atelier za aluminium bijya badasudira bijya bavisa tukaba tuzifitiye atelier ikora ayo masaro ministre turayifitiye aha hose biruzuye mwaza guca amazu murabe atelier zikora imiryango n'ibitanda n'ibiki byose turazifitiye muravyifitiye bisigura ko aha uzokwimukira ngaha byose azobisangamo wow imbere kandi ngaha kubera ico kibazo cyuko dukeneye uburaro bwishi twarazanye n'abanyamahanga abanyamahanga baza kudufasha gukora hariho ubuhinga tudafise biraboneka ko mufise indoto zo gushika ku ndoto zanyu nkuko BGF yafasha kugira ngo mushike ku ndoto zanyu bagende kumenya gushika ku ndoto sikindi kwa coroshe kandi gukora n'amabanki rimwe na rimwe bisaba kugira ibintu nk'ibi bisaba ko binyaruka bisaba ko woroherezwa mbega ubwo BGF biborohereza ama service yayo kugira ngo ibi bintu bitwara ama miliyaridi ari cyo mukeneye mwifuza haba mu gihugu canke hanze ushaka kuronka vyoroshe je novuga ko umva jewe ndi manager w'isosiyete nini urabona ubujojera ama projet nk'ubu ari en cours urabona ATR 1500 logements fatiye kuri ibi ni hafi 300 miliyari nitwaheza mu myaka 3 myaka 4 canke 5 bivanye nk'ijya projet shashi rero urabona BGF rero ntiyokorana n'abantu bifuza ivyoroshe cyane kuko donc turi mu bikorwa by'ikigabo ibikorwa by'ijambo by'abantu bakuze bafise imitima de cœur dur nkuko kwiwanje rero mugabo mu bintu bijya byo kutuburagiza byiki baratworohereza no kuvuga ntibatuburagiza dukorana nk'abazinanye kuko BGF ni nkaho mufata ko ari gisata ci bank bazanye muri BMBC no kuvuga iyo muri BGF ukabwira ati nkeneye kubaka inzu bagatigana muri BMBC muvugana kubera ikivyo byagenze gutyo mu ntango tugitanga gukorana ntizari bimeze uko baratwize nk'imyaka 2 umwaka umwe n'inusu bararaba ivyo twavuganye ama contrat bona byose nifye rero BGF sinovuga ngo batworeza ko turi bamwe n'abandi bifuza ko investinga na BGF barashaka kwizigira ko si babaye abantu fidèle babaye abantu de confiance kandi babossa bakora ni banki nziza nk'abakiriya bari kwatugurira amazu ikonte bayimukorera yibereye hanze yibereye muri Australia muri Amerika ambwira gusa ati BMBC jewe twamaze kumvikana rero mfasha nugura ikonte shati mufasha ukuntu ugura ikonte muri iyo banki n'ukuntu n'ibindi bikurikira hanyuma ikindi kintu kidasanzwe BGF bavuga kwitworoherezamwo je sinzi handi kwantu bigenda mugabo kubera inguvu BMBC ifise n'igihagararo n'izina ni iki twebwe ngaha ntugura inzu muri BGF oya nubu wewe gayere wanagenda ubwire madame mu vyumvikane neza nimwavyumvikana mukabana mwoza kutugurira inzu wewe ucuza muri BMBC tingomba ngura inzu je simanza kubaza BGF ngo ngomba ngurisha inzu cyangwa genda muri BGF ngo gusinyeyo oya ncavuga ntisinya cambwira BGF ntihari umukiriya yatuguriye inzu rero duhamera twubaka inzu yiwe bica byoro ni kuvuga iki twebwe umuntu ashaka kugura inzu muri BMBC nko muri 3 masa 3 turakubaza ibibazo bijyanye ne banki kubaza ko bahabwa uburenganzira barabitwizeye hanyuma tubyumvikanye ko tukabona byo turabyishe neza ntitwirirwa turakuburagiza ngo genda nguzugaruke ngudana ibi turagize tukubaza birose ni direct ikireki ni kintu gihambaye abantu bashaka kwibaza iyo banki yitwa BGF sivyo iriko itugiriye confiance kubera iki niho nagomba guje ntiwumva ko tukirigaho nyene iyo banki BGF mumaze imyaka hafi 3 iriko murakorana nibaza ko ari kubera kiriko bagirira confiance nk'iyi dukora ibintu twahamagariwe hari amanyanga batatubona ngo muri BGF iyo baje ngaha bakaraba nk'ibyo tuko turakora
spectacular urumva n'ibintu dukora ibintu donc ukuntu twandika sivyo je namvuga nti umuntu yize atazi kwandika ntaba yarize sivyo ibyo twandika mu mpapuro kwanza turazi kwandika bino bintu twari basiguriye mu nyandiko barabitahura umuntu atwara l'office yitwa Paeje yego yavuze ko hari abantu bize bamusabye amahera muri message muri SMS bamubwiye ngo nyagubanga umuyobozi wa Paeje ngo duhe ngo tutafise ama projet wana ko finance abajene bafise ama projet yego ngo duhe rero ngo muze muturondere ngo tuvugane ngo ukuntu ngo twabikora ngo duhakaze ngo arundi beshi yaratwede ati none vraiment mufise projet hambaye ngo hakaza arundi beshi ntiworondera competence yo kuyandika kugira ibipresent imbere ya Paeje yego tegere twarize turamenya twashoye kwandika no mugambi turabibasigurira baratwiga basanga nako turi gado turahagaze neza experience irakwiye nababwina ka 12 yego hanyuma habageze rero kuraba ko ivyo umuntu yandika nivyo yivuga ko ari vyo BGF rero abaci yavuga bati twarabonye ko byo mabuzo zose ari vyo tibabagabo bari seriye yego naho bagutumye tugenda utohoze ikuntu biriko biza neza BMBC ndabona yuko mufise n'ingendeshwa bantu b'Imana ngiyi iyi nayo akaba ari ingendeshwa BMBC okay Gaël yego c'est très important bagaba rero iyi modoka baza kuyibona yego abona barundi muragoye yego muzi yuko abantu baguma bishira heza njyana warishimye muzo kwibaza ngo twayizanye yego kubera Gaël aje kuturamutsa oya iyi ni modoka y'akazi ikorera ngaha mu gahahe kuko twe dufise nyinshi gose dufise he n'imashini vyinshi donc nitwari kubizana mugabo urakoze turazifise nkizi rero abashaka kutwizigira rero nibi byo mara amakenga turafise n'ibikoresho byo gukora kano kazi kubera ko dukoze imyaka myinshi kandi turafise abakiriya benshi badukunda iyo badukoresheje tukunguka cyo tugura ibikoresho kugira societe yabo itera imbere nico gituma nakwese turafise ama atelier kuburyo nk'umukiriya yo baraduhaye nk'akazi mu myaka iheze tukamucereza kubera tutikorera intebe tutikorera ibitanda tutikorera ibi byose ibikoni bya kijambere ubu kubera ihene ibikoresho dufise n'amateriye ndaza ko yagutemberezamo ngira ngo badufilima za kuvyerekana yego abakiriya bacu bomenya ko dufise ingufu zo kwakorera ibintu byinshi nivyo kwitwarira hene imizigo rero bona turafise ibikoresho hene ibi byinshi ideplasa abakozi bacu biroshe ko dukora imigambi nk'iyo uye kuko natwe twariteguye murakoze ni societe yiteguye kwa kundi ahandi twavuye mu barabara rya mbere rizuku turaza muri indi gihugu tugeze muri nari inyuma hari irindi jera ababwi hari irindi ikigwa tugifise amabarabara ngahe okay mu byukuri nabiri y'indani yego hamwe na kwitane akizunguruka donc atatu turi nko mu kazinga yego no kuvuga abantu baba ngaba bazosoka iyo bashaka canke iminjirire iyo bashaka nuko kizoba gifise portail zingahe portail zine gate zine kugira ku marabara yose bashoye kugira yego urumva ntibobwira mu boss yego ngo aho basoke bari huinjirira oya ni warabana hariya muri miroire twaragize ku buryo aho wasoke siho winjirira kugira nyene bigende neza nuko turaca bandanye turabona ama etage n'ubu tukabona uburaro butandukanye bumeze neza ni yose urabona ko musana bagomba bayirangize ego kandi murabona ntituzubakisha ivu nico nayo nkeneye kumenya hari vyondo babonye ko hari amazu agurishwa waja kuraba neza ugasanga ni vyondo cyangwa ugasanga inyuma y'igihe gito atangwa imigaga izi nzu zubatse ku buhinga bungana gute ku nguvu zingana gute uhereye kuri Etude du Sol gushika inzu ihere umuntu mu icizere kingana gute imbere yuko dutangura ikigo cya uhereye kuri Etude du Sol imbere yuko dutangura ikigo cya leta obuha yego cyabanze kiza kiratubwira kiradupimira kiratubwira ukuntu isi komeye yego abenjeneye bacu bacha bifatirako mugira bake ano mazu yego hanyuma tumaze imyaka umva myinshi yego turafise experience kwiye yego n'umwanya wo gukora amakosa twarawuronse sinovuga ngo mbere yego sinovuga ngo tureberanda yego mugo mu myaka 12 yego umwanya wo gukora amakosa twarawuronse mwarawuronse nukuvuga twarubatse n'inzu ubu dirashaje yego hamwe wona yira akavuga ati hajya nihenze ngaha yego rero ahati tuko turubaka zino nzu turanakosora n'amakosa twatwageze gukora kera kugira ngo abakiriya bacu baze babeho neza rero mu byukuri je novuga yuko nta muntu yatuguriye inzu kwanza mbere benshi mu kutugurira inzu babanje kudutohoza baramenya ati none inzu mubatse
muri 2015 zimeze gute, izo mwatse muri 2016 zimeze gute, 2018 zimeze gute. Yego. Bacavuga ati ndangira baguriye. Baro n'abaraba intahe z'abakiriya bacu bari ziri kuri YouTube zimaze imyaka myinshi ndwi ngahe. Yego. Bakavuga bati abantu bavuga ko ibintu bintu. Yego. Kandi ico gihe ntumbe ngo twarakora ibitangaza. Yego. Ntitwari bwagira inguvu nkizi. Nimwari bwahurira na BGF. Oya nitwagwe na BGF. Nta materi twari dufise. Yego. Nta biro d'études nini twari dufise. Yego. Nta masosiyete atwunganira twari dufise. Yego. Umva BMBC ni groupe. Yego. Dufise nk'abakozi hafi 1000. Donc rero abakozi bakora ma chantier, abakora muri transport, ona ko twari tugira na televiziyo kugira ngo tuze turabwira abantu ivy'ikirundi aba diaspora baryoherwe. Yego. Donc rero ico gihe nta buryo kuco kandi dufise. Ubwo twarakora ibintu vyiza. Yego. Abijya ibintu mwumva amazu bubaka. Yego. Ugasanga amamazisire, amayimidite, ugasanga impome umuntu ziguma zituta amazi. Nka ayo twega abazoba ngana bazobona. Kubera yuko dufite experience yo kubaka n'amazu. Neza cyane. Ibindi bintu byinshi mu myaka nagwira ni experience iragoye. Yego. Nk'ubu rero twege hari amazu turaba twatse kera turi societe tugire bashasha. Yego. Kandi atajyana kwari twarihenza akana. Yego. Tushiraho rero ubwo bumenyi tukakosora ihene ivyo bintu. Hanyuma abahinga bacu baguma bagira experience nini. Umu engineer amadina kitana akora muri bureau d'études n'abaciyumvira nk'igihe yashika. Amadina ka 10 n'abaciyumvira nk'igihe yashika. Hanyuma ikindi kintu novuga gayere ko twadonanye ngaha. Yego. Nikijanye na gestion. Yego. Ni kuvuga bino bintu birafise abantu babikurikirana. Yego. Si David jewe. Yego. Jewe j'ai été promoteur. Yego. Ni jewe nigisha abafundi bose bo muri BMBC. Nimba ubu ntakibigisha cyane. Ni jewe nigishije abambere kuko bava mu makaminuza atavyo bazi. Nanje urumva narize ndamenya. Sivyo. Hanyuma rero naraforumye mugabo à l'étape bigezeko barigishanya. Turafise rero BMBC n'ugwego, turafise inzego. Abakozi barigishanya, abafite abashefu. Kwa kujya nyene no muri ministere bahari canke mu mabanki canke kakujya muri banki yigenzi yacu BGF dukorana bahari natwe inyuma yanje hari abandi bakora bino bintu kugira ngo bigende neza. Hanyuma ikindi kintu nakubwira urumva mu mazu nitwinjira nakubwiye gituma mu mazu urumva tuko turayakoropa amwe nkido zaraheze tuko twazikoropa mugabo haba hari utuntu mbona donc abakozi besho bariko baragira ibintu nitwojayo ndabona ngaha mugabo nako dufite ama stock Wana ko dufite ama stock ni ya mazu mwabonye atarahera. Ego. Wambajije uti none iyi project zohera ryari? Ego. Twari suganije. Ego. Kuburyo nta n'ibikoresho dusigaye dukeneye byinshi. Ubu imizigo yose gutuma duheze no project turayifise ngaha nyene mu gahaye. Wow. Mwarabishikanye. Twarabishikanye. Kubera rero twege ibyo kubaka ari byo atari byo twigishwa. Ego. Urumva umwanya wo kubishirako wo kubikora ntuzoba munini. Ni kuvuga uti turaheza amazu ya nyuma yarasigaye ahandi hantu dusigaje ni nka aya hari atelier ayigomba yimuke kubera igihe ko turakora ngaha twari dukeneye base commande macanke ahantu nyene bakora imiryango bakorera amadisha n'ibindi ibintu bikorwe hafi kubera twe tuvyikorera ubu reko yatwahejeje tusha twimura bino ana materiel naho nyene hafisa bahaguze hari amazu yego nashangwa ntakuri iki kintu ngaha mu gahahe cyo kimwe no muri tenga no muri miruware no muri ya kabiri mu byukuri dusaba abantu biyandikisha bagura amazu tugitangura kubera yuko baratwizigiye barazi ko twi societe niho turi twege niho duhimire muri yaride ngucu uvuga ngo wacagenda oya tumaze imyaka tuyaziza amahera ibi byakunze kubera abantu bacuzeza amahera ntituje tugenda kirumvikana rero nkaho urumva barahaguze hari iatelier yego mugabo ntiturahubaka yego i project yose namvuga ngo ntituraheza tunaturiya yego mugabo hose afise banyene iyi nzu ni umuntu iyi nzu nyene yari mu Budagi iyi nyene yari muri Australia yari muri Swede kirumvikana ni kuvuga izi nzu baraziguze n'igihe tutari bwatangure kuzubaka hakujya muri miruware muza kuhabona naho nyene baguze amazu tutanga kuzubaka project arende naho nyene yatanga umwaka weze yoyo mugabo urumva abantu badufite confiance neza cyane kujya nyene twavuze ko banke BGF idufitiye confiance n'abakiriya kujya mbere n'igihugu kitufitiye confiance yego donc kidushikira mu bintu nkibi tugakora imigambi nkiyi ikagera ngaha n'abakiriya bacu badufitiye confiance cyane baraduha n'amahera kumaza ataratangura bagatanguranwa sivyo rero ni sigintu gisanzwe mu bindi bihugu ibintu nkibi bikogwa umuntu agurisha inzu yamaze
kuzitangura sivyo mugabo barazi ati nti muri bashasha marabikoza hane no ngaha muzobikora wow hanyuma ngira mwabibonye message muza gutanga mu binyamakuru byanyu umugambi ni mwiza jewe nakuze n'umufundi ndumumenuziye nivyo nize kwishure niga no kubaka nize kubaka hanyuma niga no kubaza yego donc ico gitabo mbona kwagiza na material bikora ndashiramwo mekonesance yego jewe sinigeze mbona mu Burundi hakugwa ibintu nk'ibi igihugu cyo dushigikira tugakora n'ibindi wow ariko turashimira ibanke dukorana aba diaspora cyane gose urumva ngaho usanga harimo nk'umuntu muri za rogema nk'ijana usanga zitana ari z'abantu baba mu Burundi mugabo benshi nka 90% babarabi ababa muri gihugu bitandukanye hari abantu baba hanze ugasanga gumavuga ati bega je nzokubaka inzu gute icyarimwe no yakura ayo mahera ugasanga biramugora ingeneye korana ni banki mwewe BMBC muti dukoranye na BGF turashobora gufasha mu diaspora kugira ngo urumva mu masaha 3 dutangura umugambi wo kumwubakira inzu urumva umuntu aba hanze icyo ngomba kumenya nike kintu kibaye cyizere cyuko mu diaspora na hari mu diaspora ashoye kuriha neza iyo banki bikagenda neza namwebwe bikagenda neza okay ku kintu kiduha icizere bakize yego no kuvuga tumaze imyaka 12 tuyaganaho yego aba diaspora buryo mu Burundi naho mu diaspora ntigahera mundi naho mu diaspora ntigahera twatuntu ko gukwepa amasije ya vrai atugumana yego mugabo rero kubera tumaze imyaka 12 dukorana nabo yego nico gituma banki yavuze ati BMBC mwebwe mumaze imyaka 12 muyaga twebwe uwo muzoshima kwagura inzu muri BMBC tuzaka tumwemereye kumwe intuze yavuga ngo ico muzari kora ngo kwisi kizo bakire kuri ikiri kwimika niko nko mwisigura ego twebwe gatolika ega gatolika ego urumva ni kuvuga rero natwe BGF yavuze ati BMBC ikintu umukiriya mwege muzokwemera ko ashoboye azobashoboye kubera bazi ko dufise ukuntu tubarezona neza cyane kicerekana ko turi foro nk'ubu nta mukiriya rimwe twagirana ingorane imagine none ko le banki bagirana ingorane n'abakiriya babo hakaba ama defiance mu kurya n'ibindi twe kubera iki BGF arishinze ino projet akaba atamukiriya n'umwe turagirana ibibazo kubera turazi ukuntu tuyaga nabo baratuzi baniho duhera turafundi bari confirmer nibikunda hanyuma ikindi naco kiri très important nuko ubu uye avec izi projet da BMBC Homes tuko turakora mu Burundi ubu uye nta muntu yovuga ngo je ngo nzahafasanga ariko nkorera muri parcelle ngo naguze parcelle ngidakwije impapuro ngo nzohava ngura parcelle ngo hanyuma nkwiye kuyubaka ngo ndemona umubanyi ngo aje ngo gushinga inkingi oya kubera twege BMBC rafise experience hanyuma nk'aya matongo tuyafitiye amatitre atwanditse ko nka BMBC nayo tudakwereka yose ni ukuvuga umukiriya baziti icuko nzohava asanga nagiye muri projet dakingiwe nikirimo icuko societe yoba itabishoboye nikirimo kuko tumaze imyaka 12 tubishobora neza cyane hanyuma ubu noshaka kwereka amateriye akora bya nakubwiye kugira ngo ushobore kuvyibonera hanyuma mubone aho duhingurira ivyo dukoresha neza cyane yego urakoze nuko rero babona turi mu mbaho tugeze aha turi muri mu ruganda rukora imiryango rukora za ntebe n'ibindi mugabo si iki gipande cyo nyine hajya hefa hariho ikindi gice cyabyo bajya bakora amasaro ministre amasofa n'ibindi bijanye bajya baganda mwavuganye bari kumwe n'abarundi bacu bari korakorana rero ngaha niho dukorera imiryango yose ikora muri BMBC Homes haba igitega haba mu Rumonge haba mu Cibitoke haba mu Kayanza imiryango iva ngaha nibo bakora ibyo twugarisha ano mazu yose nibo bakora ama cuisine ama kitchen turakora yama marble yose iyo marble voilà turafite na atelier ya marble ngirango barada kubacanaho babereka aho tuzikatira kugira ngo dukore ibikoni bya kijambere ajya amabuye batekerako hanyuma rero urumva hadusaba machine menshi kandi akora ana machine manini aya mugo turafite na machine mato bakoresha nyine abamenuiziye kugira bashe gukora hanyuma izi zose zirakora zirakomeye zijya zose aba naho n'abafundi bakora ngaha nk'iyo n'imiryango yamaze guhera nk'iyi nk'iyi n'imiryango dusigaje gusa kugira ama controle nk'aba baramazu yaheze iyo yose izoja mu mazu muri kumurubaka oya rumva aye niko tutagizwiza ngaha imiryango tukora ngaha niyo kwira ngaha mugabo bakora
duce tujana ku mazu wow baja kugara nkire baca bagira ama controle bace baheza hanyuma urumva turafise ibikoresho rero yego iyi atelier iri equipe gose ku buryo dukora ibintu byinshi dushaka hajya hose ndaza kubereka izindi machine zikora ibintu nk'ibi hanyuma iyi ni administration yego donc ngaha hakorera abajije amastoke yego abajejwe abakozi ko dufite abakozi b'amajana menshi wabonye aho gira aca ngaha yego n'abakora ngaha muri atelier nyene urabona si bakeyi yego rero abacakorera ngaha niho kandi hacabikwa n'ibikoresho binaka n'andi mashini atuma dukora hanyuma kuvyeke nk'iyi atelier kubera dufise atelier tukaba dufise n'ubushobozi nk'uje tugira imbaho zizokubaka no mazu nawe umwakuza nk'ubu imbaho zizokubaka amazu yo mwaka burya turiko tuzigura ubu ahajya inyuma ngiyaza cameraman kuvyerekana yego aho inyuma hariho imbaho usanga zihamaze hafi umwaka yego zaguye n'ifira kugira ngo ibintu dukora muri zino imiryango tukoresha ibifise inguvu uravye na EPC urabona ukuntu biba bingana ibifise inguvu ziberanye n'ano mazu ya kijambere turiko turubaka hanyuma ikindi kintu novuga nukuntu abafundi ngaha bahamenye donc bakora yego abakozi bakora ngaha baba abakozi ba permanent yego bafise ama contrat aramba yego urumva rero turi muhira turi bamwe nitwababwiye ngo mukore umuryango ngo gaha iheze muce mutaha yego nabakozi bakora ngaha cyo kimwe najya akora muri administration sinzi ko dushaka kuza kuronka ko gucayo uza gusanga ari abakozi bakora bazi ko bari muri company kujya nyene kwiburaya company yangaje abakozi bakora batekanye sivyo hanyuma ucamba gore bituma n'ibikorwa dukorera abakiriya biguma bifise inguvu hanyuma abakozi kwera rabo ngaha rero dufate ko tugukoreye umuryango yego dufate nk'uyu muryango tukawugukorera yego hanyuma tujide kunzu kagira ikibazo kuko urumva ibikorwa by'umuntu birashaka ikibazo nyene yego twebwe telefona gutya gusa ati BMBC hari umuryango wagize ikibazo kubera abakozi bawurepara ari bari barawukoze kandi arabi wacu urumva je sindabwira ngo roza hirya yejo kandi abakozi babikora babikoze badasiba gutonda umbwiye ati itara ryagenze nabi kubera dufise abakozi benshi bakora ivyo matara basanzwe bakora muri BMBC ivyo ndazi ico niko ndavuga hariho igihe umuntu ngaha mu Burundi ukeneye inzu yawe ko bayigira maintenance yagize ikibazo utelefona nk'umufundi imisi ibiri kwabubura canke imisi 3 canke umuengineer agakupika gose kwera iki yabuze umufundi aza kubikora mugabo twege abafundi bagira ama maintenance ku bakiriya bacu naba bafundi nyene baba barabikoze amatara amazi amaklimatizere ibintu byose nibo barabikoze neza cyane rero biraryoshe urakoze tuvuye mu gahahe ubu naho tukaba tugeze ahandi neza na neza turi mu Itenga mbega mu Itenga BMBC ifadikanije ni banki dushikana ku ndoto BGF bari ko harangurira iki turacari kumwe na Engineer David Ntamakurira nuko aha rero tukaba tugeze mu Itenga na muri ko harangurira iki muri kumwe na BGF ga Engineer okay iyi projet rero ni nini iyi ni nini n'amazu twatanguriye ko no kwitayo kugira ngo abakozi bacu barankaho baba abakozi banyu mu bisanzwe kubera urabona projet ni hectare ndwi buraro nk'amajana nkane gutyo yego rero ibikorwa byo kubaka amakanivo n'aya mazona biraremvye baturindiriye amatara baje kuyaduha abo muri Egidezo tubashimire cyane yego cyane yego baje kuduha amatara baye bacakoresha yego kugira nabo babanye nkujya n'umukiriya wacu amaze kwinjira yego muri janzu n'inzu yanjye nabonye hariho n'imiduga ibiri hariho na okay ujya n'umu diaspora avuye muri Canada yego aje kuharukira nyene ni haba yego hanyuma rero tugomba tanga umugambi wo kubaka rero nyezina abakiriya baguze amazu ngaha yego ibarahamara ni hanini cyane ni hegitari ndwi voilà kubera yuko twatwindiye amatara byo kugira amenagement twaraje ngabanya amakanivo yego manini ya cyane akomeye atibomora yego hanyuma narabonye mwubatse n'ikiraro ciza cyane yego hari biraro twubakiye abene gihugu ngaha ayo kugira ngo nabo baze bararengana yego urumva turi societe nini rero aho tuje abantu baba barosinigisha tubaka ibiraro tukasubira nk'amabarabara kugira ngo kamere neza muzobaka iki aha muri hectare ndwi aha urumva harimwo amazu yigenga nko kuri standing atari ama etage yego amazu y'ama etage yigenga amazu y'ama bloke amazu y'ama appartement donc biza bivangatiranye yego ngira amaza tutashaka kuza kubibaha ku masanamu yego muze kubibona rero urumva ro projet yaratanguye n'amateriye ajya ngabonye mu gahahe yego aca yimukira ngaha ko
ikiba base nshasha ubu. Yego. Donc mu misi iza ni mwaza muzosanga hari amatere manini ya cyane, manini gose y'ibintu bya equipement y'imiryango y'amasudire ibintu byose kugira ngo wanagahaye bone hari base rero cyo mu itenga rero. Hanyuma naho ndabwiye ko tutafise kumbure donc nk'amazi byatugiye kuyaronka n'amatara. Yego. Si kuvuga ko atari mu muji. Yego. Donc mu Kamara ngira ashoboye kuraba nkaha arabona ikibana ingene kimeze. Bajya n'ababanyi bafite amatara hagira amazi. Mugabo twege ngaha cyari kibanza kinini. Yego. Iki ni kibanza kininiya. No kuvuga Regide zavuze ati mege ntimukeneye agakonteri kamwe. Okay. Mege mukeneye extension. Rero twari turi muri ivyo rero byaraheze. Yego. Ubu rero abantu tuzokubakira dufite amatara n'amazi nk'abandi babanyi. Nivyo twari turimo mu misi heze. Nuvuga abamaze kugura amazu ngaha tumwe kuyubaka iyongera kuri aya twatubatse. Yego. Donc naba umva hariho nk'ujya mukiriya haba cyo tumarira aya mazu hanyuma abifuza kuhagura naho urumva si birebire. Yego. Gihe twatangura mu gahahe abantu habaye ngo nzoze ejo bana basanze haraheze. Naho urumva nyene ngaha ni heza cyane. Aha kene kibanza ndimo ni ciza cyane. Ndababwira ko ari hafi yahazoca RN1. Très bien. Yego. Urakoze cyane bagomba bijya barakora devia Gitega ikimanda ya kino kibanza. Yego. Hanyuma mwarumvise yuko n'umushikiranganje yamye kuraba bino kugira ngo ababanyi nabo nyene bahagira ibisagara ayo matongo nyene y'ababanyi bose kirumvikana. Hanyuma murabona ko aho haba abakozi bita menga abo muri BRB ngaho. Yego. Donc abakozi babaye nkuru y'igihugu. Yego. Beshi ni baba muri iryo tongo. Yego. Iri tongo dukoreramwo ryari risangi ryari rimwe na hajya bajya ababanyi babo. Yego. Rero urumva ndabibukije abataraza turashimiye baje harimo nk'abajya binjiye. Yego. Bahaba bavuye muri Canada ngira barabonye intahe zabo misi heze. Yego. Mugabo abandi batuguriye twabije ko by'amatara n'amazi donc tuzana babikemuye. Yego. Tumatangiye kubaka hanyuma rero ntagire uteba kugura naho ni kwa kundi ni kutaka kuri WhatsApp. Yego. Nifuza kugura inzu mu Itenga. Ngaha mu Itenga hatandukanye n'ahandi kubera ahandi hose ugura etage. Yego. Mugabo ngaha mu Itenga urumva canke apartment. Yego. Ngaha hariho n'ubushobozi tutafite nk'inzu nka 10 abantu bagiye baragura zitara ama etage. Yego. Hanyuma tugashira nk'ama etage kuri tandika zitandukanye kubera ari hanini. Yego. Hanyuma ngaha hazoba hariho ibintu bidasanzwe. Yego. Hazoba hariho ibintu bijanye n'amapisine manini. Yego. Kuburyo uzosanga hamwe nabwo tuzofata Tanganyika tukayikora hari mukaca twizana ngaha mu Itenga. Yego. Hanyuma hazoba hariho amasare manini y'amasinema. Yego. Hari yahiye kwashikiye amasoko manini hazoba hari ibintu bijanye dufate aho bashobora kwivuriza. Voilà habiza bihari. Tuhashe n'ibibuga rero byo gukinango za basket za volley ngaha. Bigenze neza ari byo tuko turakora tuja no kwashiramo akaminitere ka football. Rero urumva ahantu afisa akabijya. Hanyuma rero video twakoranye n'umubanyi abangaha. Yambwiye ati natembere Bujumbura nzima hamukiyaye. Ati kano kayaga kari mu Itenga. Jewe numvise ati nagize itamu giza. Urumva urumva ko hahema cyo kimwe na hariya muri donc muri centre ville na no kuza kugira vacances uri mu diaspora canke ukagira retraite kandi ahantu mu muji kuko ikintu gisurinye igiye kwaza kubaka ngaha murabona hariya hose yari yabetse hajya murabona hariya hose ino tongo ryacu ikikijwe donc ababanyi bose barubatse amazu. Igiye kwaza ngaha hari abantu biyumvira ngo ko tuzi tongo rinini mu Itenga ngo ngira ngo ni mu Gisanze. Oya natari bubaka igihe twazanga abanyi bose baciye bubaka kubera abonye hano bahita muri diaspora. Baciye babona diaspora baje kuhagura nabaca barahagura. Rero nakanya kuko umuntu yifuza kwebesesa mu Burundi uburaro iki kinakiriya dukontakta baciye ku buhinga bwacu. Turashaka kuvugana hanyuma bakazamo. Cyuma ntakiri sinzi ko nashaka ibindi nabivuze ukuntu ibindi babivuze ingene hazo bameze bazo gushiramo amasanamu kugira ngo mu vyibonera ingene hano hantu hazo bari ahantu hakarorero ahantu herekana iki ubwiza bw'u Burundi. Kiratomoye hanyuma urumva asikaye rero kumabwira aho baba contact. Okay. Hari abahazi batari batahazi nabo. Tweguca kuri Facebook. Canke kuri website yacu yitwa bmbc.bi. Canke ugaca kuri YouTube karamba ama video yabo. Nizi ntahe z'abakira ndiko ndavuga mukazisomera. Kandi intahe zo kuva mu myaka nkandwi heze 8. Hanyuma canke ukatwandikira kuri WhatsApp
nk'abiyandikisha kugura amazu kenshi bandika kuri WhatsApp amajana 257 hanyuma 79 amajana 5 amajana 227 hanyuma gacu tubwira uti je ngomba kugura inzu mwitenga ngomba kugura inzu muri Miriware ya kabiri kirumvikana ntimuze murindire ngo hahere kujya ko mugahaye haheze canke muri Miriware ya mbere kandi mubona yuko hariho ibibanza hanyuma ikindi kintu bamenya yego nka twararavye ibintu byinshi nitongo kurigura twaravye tino n'abakiriya bacu baba bazotwagwa n'imyuzure yego ntizo batwara bazoronka akayaga kitatomoye aha hantu haratekanye yego urumva imigambi nkiko shaka kwikora n'ahandi hose yego mugabo se ushaka kuzana nk'umu diaspora je muri vacances abakeneye ahantu muri residential ahantu hatekanye hanyuma ikindi cyuko standing nayo iba ari imwe ni byiza cyane yego tuko tubakira abantu kuri level imeze neza yego no kuvuga nta muntu azovuga ngo nkujya ngo numutunzi kurusha abandi oya bana nko mugahahe canke Miriware hari tubafatisha tuja urabona ko abantu bazafisa amazu kwanza asa yego nta muntu azovuga kugira ngo aratunze ngo ujya muntu ngo uzomutegere ngo akesa koshi yego nabidakunda kuba mugabo hari gihe bishika umuntu akabati ko n'umushefu je nyene bizogenda gute yego ngaha aya abantu bazoba bari muri level nziza cyane bisha tubikora ni wagaruka mu mezi nkane yego uzosanga inyubako ya hotel zo biri ngaha yego amasare y'amanama yego y'amapisine tuyarembeje neza cyane uzosanga kandi izindi nyubako y'ama etage ngaha twayatanguye kirumvikana rero uzosanga kandi ya materiel manini ya gose ni nk'inganda kuma dukora nk'abakozi hafi nk'ijana hajya uzosanga ya materiel akora ivy'imbaho akora imiryango akora ivy'amasofa akora ivy'amasudire akora amarangi y'amazine byose muzosanga vyimukiye ngaha kugira ngo mushobore donc ibe base nshasha neza cyane twagize ahantu base rero twabishize commandement urumva hacatera imbere ibikorwa bica biboneka murakoze yego mugira ibihe vyiza nuko tuvuye ngaha mwitenga dukurikirahe tugiye muri Miriware mbega ne hoho BMBC na BGF bari kwarangurira iki kumana natwe kwa kuri handi kumana Engineer David n'amakuriro uravuze ikintu gikomeye ndaguciriyemo yego uvuze ati BMBC na BGF cyane ikintu gikomeye yego wana nkiri tongo niri nini yego mugabo urumva nk'ubu kubona banke BGF yaremeye ko ino projet yishigikira nuko impapuro zose zirigenga kujya ko mugahaye kujya ko muri Miriware yabonye ko zikwiye kirumvikana ko zikwiye atashikaneri zirimo ukuvuga abantu bagura amana n'amatongo kujya nayivuze bagura amazu ngaha ifoke bamenya yuko nta kibazo cha administration canke cha de propriété bakirimo n'amatongo akingiwe akwije impapuro mu bibanza leta yemera ko twubaka nk'amazu neza cyane kirumvikana ibintu birasanzwe cyane hanyuma ikindi no chance nyara nyene n'ikibanza leta nyene yaremeye ko tushaka nk'amazu si kibanza cagenewe kumbure bworoze n'ibindi ni kibanza cagenewe nk'amazu kandi banki irabibona ishivuga ati naje tuzoshikana muri shikigo kubera yuko ni projet ikuje amategeko ndayigiyemo urumva rero nico ikintu kikiri important nk'abembesa mu Burundi bari hanze canka bari ngaha nta gufata amahera ngo ibintu yajanyemo nukozana migambi nk'iyi ubona yuko atakibazo c'impapuro ciri kuzogira nuko murakoze kwa mwatugendeye nuko mwitenga nababwiye nti turacari mwitenga ariko tuve mwitenga tugiye muri quartier Miriware kwa kundi ahandi ndacari kubona Engineer David n'amakuriro mukanya turabwira ibikurikira nuko gumana natwe merci beaucoup Gaël ndakubwira ko tuvuye neza na neza mwitenga tuza tugeze muri Miriware na cyane aho ndakubwira yuko BMBC iri kurakora iri kurubaka uburaro ifatikanije ni banki ituma dushika ku ndoto zacu nasi yindi narakubwira BGF turacari kubona Engineer David n'amakuriro nuko aha naho ngo turi muri Miriware hari iki naho navuze ngo n'uburaro hangana gute bega inzu zarafashwe n'izafashwe tuyagira okay aha hari amazu yego manini yego agera kuri 15 yego ashaka kuba mu buraro 30 kubera ko atkoze inzu imwe kubujya ngo ibyanka amazu abiri nyeneyo arashobora kuyibamo wenyene yego canka akaba mu gice ikindi hagipangisha yego kubera nabwiye ko ahantu twagiye turaca hose aya mazu menshi n'aba diaspora yego rero baba bakeneye bati ninasaza niba nkiri muto uruzu rwose rw'ivyumba 6 canke 5 tocha rero kashaje nyene nzobishobora oya cyari panga kuburyo rero ashobora kwigumira munsi cyangwa aja hejuru ahandi akamucira amahera uraje kuntu hajya ama escalier abakoze kirumvikana rero turashaka kwitegamwe ngaha uburaro hagati ya 20 na 30
ni muri are 80. Wow. Ni nkaho umuntu umwe wese aba mu tuntu dutoyi. Hanyuma banaje gatoyi urumva harera aye n'amazu ateye imbere cyane. Yego. Kubera urumva aragutse gose. Hanyuma usanga n'ama parcelle ari manini uravye ukuntu bisanga bigenda ngaha. Hanyuma izi nzu zose zarafashwe. Nta nzu turiko turagurishamwo nawe nta mukiriya ndagutumyemwo w'iyi projet. Caraheze. Aha nta mukiriya ndagutumyemwo ni kuvuga yuko kubera iki twahaje kubera mu gahahe twabonye yuko abantu bahakunze cyane. Yego. Tubone mu gahahe bahahejeje. Mwitenga naho nakwetse ko turiko turonka amatara ubu. Yego. Kubera twakwetse ko kubera dukeneye amatara menshi Regide yari yasavye ko twogira kiya cuma kitagute transformateur yacu kugira ntitugora ababanyi kuko mva nigisagara mu kindi sivyo. Rero uye rero namitenga rero ntibyakunda ko abantu baca tuhanyarutsa kubera ikibazo c'amatara n'amazi kirumvikana wonye ko tuvuye wabonye ko twamaze kubishikana. Yego. Rero mugabo yumva iciza mwitenga naho wonye ko hari abantu babasanzwe babayo bamaze kubayo. Rero aha tudanye no projet abantu baciye bayigura ikiri ku mapla nakujya ikiri ku mpapuro uretse ko tubaka amazu ayo afise banyeneyo. Yego. Iyi ni umunyamerika haraguze cyane muri amazu 15 manini. Yego. Haraguze cyane abantu bo muri Australia. Yego. Mugihe nko mu gahahe benshi usanga ari muri Amerika mugabo ngaha abantu bo muri Australia barakunze kino kibanza kubera bigenda gute n'umuntu nkagura agaca abwira umubanyi wiwe hariya abonye mukoranye neza ati naguze baca usanga rero bagiye baraza bagaca bazigura. Nivyo rero aha rero umva rero tuko turakora mu nzu kuvya abakozi naho urumva mu nzu 30 imwe nayo yakora kwa foni 20 bambe 15 urumva ko dushaka kwitega abakozi mu bihe vyiza canke mu wayene amajana 3 ngaha. Yego. Mu gahahe urumva ni beshe cyane wavyiboneye. Yego. Mwitenga naho tumaze kudemara aho azokora ibihumbi byinshi cyane. Nuko tuvuye hari imbere tugeze ngaha turabona ko hari inzu ngaha ziriko zirasiga. Yego. Izindi nazo tubona zitaraheze. Bega tuvuge ko hari inzu mugomba mushikirize kubera iki mwashimye gusigiza imbere y'izindi. Oya sugushikiriza urumva inzu yanyarutse kubakwa. Yego. Bashaka bayibandanya. Yego. Rero nukuvuga nkizi zatangiye kubakwa bwa mbere. Yego. Rero ziriko ziraduzwa nyene ngo zihere. Yego. Voilà izindi cyo zikurikirana kugira ngo n'abafundi izimwe zihere tuze turabimura tubajana handi. Kubera donc urumva ziherera rimwe rega hanyuma kandi hari ikindi gihambaye. Yego. Engagement y'abakiriya nk'aba bagiye baragira. Yego. Urumva ari umuntu hatavuga ati jewe ndasinye contrat mugabo muca munyubakira inzu kuri iyi parcelle iyi nini. Yego. Urumva rero aje wa mbere waje usanga n'inzu y'icitangurwa nyene. Yego. Kwa twabwiye ko aya mazu mu byukuri yose tuyubaka afise banyeneyo. Yego. Rero umuntu aguze inzu bwa mbere waje usanga ari bacha batanga kubakira inzu. Yego. Rero nico cyabitumye idere kwa tuzimarire hanyuma twifuza ko mu mpera z'uno mwaka turi mu kwa gatatu. Yego. Mu mpera z'uno mwaka ro projet nayo nyene iye yoba iriko irahera canke iraheze. Mugabo nk'izi zozo mu 8 bazobazibamwo izi. Rero kubera dirateye imbere cyane amaparafo ari murabona biravye nkajya tumaze gushiramo amaparafo. Yego. Twarashize amazi. Yego. Rero urumva izi ntamvu yo tuma zishika muci bambe nko mu 8 zitarahera. Yego. Cyo kimwe na ziriya nizo biri kurugero rumwe. Mugabo dushaka ko umwaka uhera kuko urumva hari kibazo cyo gutunganya amabarabara samazi yonyene. Yego. Aha dukubaka tugatunganya amabarabara hakaba nyene kujya twategeye kubicapa. Ntabwo twabonye hariya mu gahahe. Yego cyane. Kujya ko mu gahahe rero urumva amakanivo niwaza ngaha mu mezi nk'abiri udusanga nk'ahari amakanivo aca ngaha kugira ngo aba bantu bashe kuronka ibyo bakeneye. Rero urumva nico gituma ibigo bigenda neza mu bisanzwe uravye ko imigambi minini igenda. Uyu mugambi uyu nakubwiye uri ku miliyari 10. Yego. Z'amafaranga y'amarundi. Rero uca wumva ko atari gihuwa gitoyi gisaba inguvu nyinshi. Hariho n'ibyo tuzokora ngahamwe mutabona. Habijana byo by'amasekirite, kamera, amatelefone, ibijanye n'amagaze kujya nabivuze, ibijanye internet. Donc ivyo ni ibintu tuzokora. Hanyuma ikindi kintu gituma amazu dushaka yafatira umwanya ni kubera ubu ntidutanga amazu akiri en chantier. Beshi nk'ubu twege kuva dukoreye ijya izine ikoreye by'amakipema. Yego. Amasaro byangombwa amasaro amanje n'ibindi. Beshi nk'abakiriya bose baramaze gukora amavena amasiprema yuko tuzobashiramo ibyangombwa.
babaha modele gusa yego okay ama modele cha dutegera hajya mu ruganda tukadibrika sivyo urumva nk'ubu rero bisigura iki twe tuzokubaka no mazu nko gushika mu 2018 mugabo hariho etape izocikurikira yo kuyapangamwe ibyangombwa ko yadekora ko tafite ubushobozi bw'ivyo bintu ubu tuje tuyadekora kugira ngo tuyashemwe ibyangombwa hanyuma rero ivyo bintu byose ubu bituma iki BMBC ntitukivuga ngo turayimaze kubera twisize akarangi twisize kwikiyo eske dekoro irimo kuko aho niho tugeze dekoro irimwo ikiniki kirimwo isatso ririmwo igikone kirimo kimeze neza rero urumva nivyo mwo kwitega ngaha turi mu gihe mukuri gwe avuga ati umunwa wose uronka icufungura mufuko wose uronke icubika bankeneye kumenya ingenieur BMBC kwa ya projet yose muko muratwereka ihereza abakozi akazi ihemba ku kwezi bangana gute mbega bose bahemberwa muri BGF nimba batahemberwa muri BGF aburiki okay toge nkare ona nabwiye ko dusama 15 manini yego ari imwe irimo zibiri yego rero umva imwe naho ushaka abakozi 200 mubare sina bajeneza uno musi namenya makuru nyene y'igaro cuno musi yego mugabo dufashe kwinzu yemwe mwese ko abakozi 200 urumva n'abakozi amajana 3 yego aha ni ngaha gusa muri Miruware aha ni ngaha muri Miruware yego munuze ya mu gahahe yego wabonye ko hari abakozi dufate nka n'amazijana yego urumva hajya ho usanga hari abakozi amajana 7 oturu yabo nyene anka normal tumaze gushaka ku gihumbi hanyuma ucushirako nk'abari za Rugombo ushireka abari mu Rumonge hariya za Kizuka ushireko abari muri Miruware de kuko hajya naho tuko twaca amabarabara abari mu Cibitoki abari mu Cibitoki ushireka abari muri amashanti ya za Gitega za Kabondo umba za Gaseke wihose za Kanyosha dusakozi benshi sivyo ugeranije ni nkabanga okay mugabo bararenga igihumbi niho turi igihumbi n'amajana 2 gutyo bana hari gihe bamanuka kubera toge hari gihe nk'ama financement hari gihe tumara nk'indwi zibiri abakozi ari bake ibikoresho bigabanutse yego mugabo anka normal bana barenga igihumbi kandi sinshizemwo donc tafise na fournisseur haro na fournisseur bacu bangaje abakozi kugira bakore bashaka kudufurisa ibyo dukeneye yego no kuvuga usanga ari shene nini rero igihugu cyongera ibintu byinshi kandi rumana kubiye ko ni intango kuko nko mu mwaka uza bazokwikuba hafi nk'incuro nka 10 uravye ya magita 15 abwiye turakoreramo cyo ni cyambere hanyuma uravye zatege ko ruzingana Miruware ko ruzingana hanyuma ikindi kintu uvuga wavuze icukuru bahembwa abakozi batari bake muri BMBC bafise amakontra kandi aramba kubera tubaza imyaka 10 n'itiko turakora niho turakoresha umukozi w'umutamporere turahise amakontra turahira za INSS uzosanga miliyoni yacu utanga ku kwezi yego kugira tubategereze kazoza mu mahasiranse bavuza hari ntuze ibyangombwa donc amahera menshi iby'amakori sinhiga nabikubwira uraze zino nguvu sivyo ucuraba leta ahantu ishira amahera yacu ko hamaze gukima sivyo ikori amatagisi n'ibindi sino umugambi umeze neza abakozi ngabonye ko ari ku kivi hanyuma mu minsi zambere tuzokongereza inguvu kugira ngo nyene projet ihere kugira ngo projet ihere tugomba tuve ngaha tugomba tuje naho okay twage turavuga ikintu kimwe cyuko dukorera n'abantu matongo yabo yego turafise projet n'imvura itagwa turafise projet hajya hirya muri Nshasha yego twise BMBC ho mu Miruware de kuko yi Miruware yego abakozi muri BMBC bayita diaspora city yego kwera tugwisha kwa diaspora benshi rero imbere ko dushika kuri iyo projet ngomba ndabereke inzu imwe ngaha muri Miruware nyene yego twubaka uyu mukiriya yego tuko tuyisubiramo yaraje asanga inzu bamubaka si nziza tuza kwisubiramo rero kugira ngo tuye tournire nziza tushyire ibikoni tushyire amapisine azarogamo n'ibindi rengiye kubereka iyo nzu hanyuma ndabamenyesha yuko kugira ngo kubera niyo yonyene itari mu bigwati umunsi naberetse sino turafise amazu ngaha ibujumbura menshi mu mpangu z'abantu ngaha turaza kubereka yego cyane hanyuma muze kuyiraba hanyuma nitukaronka umwanya turabereka twoja kwindi shanti imwe yo mu rupangu rw'umuntu yego hanyuma tubereka muri diaspora city le nouveau projet yego nuko ndababwira ko tuvuye ngaha turacari muri Miruware nyene ariko tugiye ku nzu y'umu diaspora yavuze ati bayinyubakiye uko ntashaka uko tutumvikanye reka nizere BMBC bimeze gute mukaca bibona kumana natwe nuko rero tukaba tugeze muri yanzu y'umuntu yabituye aravuga ati
muyihinyanyure bivanye ingene yakozwe mbabona ibintu bimeze neza ni inzu ifise na piscine bwana engineer yego cyane urabona yego iyi nzu yari yaraheze yego ubwo biboneka ko nyene yari mu diaspora yaje kuyiraba asanga ntihuye n'ivyo yifuza yego aca avuga ati reka niture BMBC iyi nkosorere yoba nawe yaciye yitura BGF okay ega ntinda kwitura BGF yego utwitiba wituye BGF yego donc ntucakure yego uje ku biro uba washize muri BGF yego ugiye muri BGF waca kubika muri BMBC yego urumva turi uku rero nibaza ko ni muri iyo sanse rero hanyuma caraza ati nimusubiriremwo ino nzu kugira ngo shobore kwibamwo numva ntekanye sivyo hanyuma rero twarakoze ibintu byinshi guhindura amagarde frona nkaha aye yego hamwe aho nagucanye yego yavuze ati nipfuza garde fu zibiyo yego kandi mwarazimuha urumva garde koro zibiyo rona nkaha ibi nibiyo yego kirumvikana kandi bimeze neza urabona bijya aye biwasanze ngaha byo dusudira ibyo bisudira ibi byuma by'ubundi bwoko bita ama inox kuvuga harimo inoxidable hanyuma iyi piscine ntiyari ihari turiko turayikora najya badoshaka kutubaho turiko turadukontorora hanyuma byose bikorwa n'abafundi bacu abo nyene ubona bala hanyuma turasubiramo ibintu byinshi hanyuma urabona ko indani twarasenga bitari bike uhereye ku maprafo ku makaro no ku bindi bitari bike kabona ko ari inzu iri kuri standard nyene y'ikibose yego inzu iri kuri standard y'ikibose urabona yuko uravye nk'iyi prafo urabona ko imeze neza hanyuma hajya hazoba harimwo ntuze ya televiziyo iyo televiziyo hajya twakora haye cable iha internet kuburyo bashobora kuraba televiziyo n'igihe badafite decoder igihe badakeneye decoder hanyuma igikoni ku mu diaspora igikoni ni ikintu gikomeye cyane ku mu diaspora ni ikintu gikomeye gose are turiko turubaka ibikoni navyo ni ukuvuga vuba tuzaduhejeje donc kugira ngo naco gishobore guca ki inzu nyene bikwiye urabona itagira kwizine nkibanye nari inzu ku mu diaspora kirumvikana turakora rero nibi bikoni hanyuma kuri marble nziza cyane vraiment amabuye meza gose nibagaruka nko mu ndwiza uzosanga ibi byose biyagayaga ari iburaya hanyuma turiko turasubira nk'amarangi yanyuma nko mu ndwiza uno munsi turiko kwa gatatu nko mu kwa gatatu mu ndwiza inzu twayimushikirije kwa gatatu w'indwiza twayimushikirije na piscine yose ashobora koga ijya twaramadogera amaese irakora neza n'amazi yo kwarakuyemwo hanyuma utuca dushiramwo ibyangombwa rero tugiye ya decoration hanyuma donc ibitanda n'ibindi guhera mu nzu tubikora ico nshaka kuvuga kuri ino nzu ni giki je nababwiye musanzwe turafundi mu bandi sinova ngo turafundi bigitangaza ngo bambere go kwisi oya turiko dukora ibintu n'abandi bantu bashaka gukora mugabo gusa iyi experience ituma nk'abantu badusaba gusubira nk'ibintu abandi bari barakoze sintoyi hanyuma kandi ikindi ni cuko nk'iwe ni mu itongo ryiwe ahasi mu matongo ya BMBC ni umuntu yaje hari muri miroir nyene ni umuntu yaje avuga ati jewe ngomba ko ndabitura mu ntunganiriza mugabo ndafise inzu yiwanje parcelle bashobora kuza afise parcelle atamazi arimo tukashira nk'amazu nico kintu gikomeye kandi bitashobora no kubaka aya mazu nyene no matongo yanyu ku madeni tukashiramo n'ibyangombwa ku madeni kandi tukayubaka neza nka nyene inzu uriko arayiraba yo umenga nta byinshi twahinduye mugabo nka nyene inzu ndaza arabona amahinduka menshi yabaye kuri no nzu ku buryo yatangwa no kutuzana ibyangombwa amashini dufungiramwo kubera ashimye ivyo turiko turakora rero nshaka kuvuga yuko BMBC naho dukora ibintu n'abandi bafundi bashaka gukora mugabo hari agatushe dufise kubunyamwuga gatuma abantu baduzana ibintu nibi ati mwebwe rimwe mukosora ibi bimeze uko nakuriye hanyuma ikindi kintu bavuga ni capacité yo gukora ibintu bitandukanye murabona abaduhi bakaco kimwe nk'inzu dufise garde fou zibiyo hani mwace dufise garde fou z'ivyuma ko arizo twavuganye n'abanyene bazo nk'inzu dufise amakaro yirabura hani mwabonye amakaro yera donc amatara amezuko rero turabize ubushobozi bwo kubaka amazu y'ubwoko butandukanye nuko bimeze uko tuguma tuvero ngaha tugende batwereka ahandi saha gusa bari jigwa BMBC nta kwitagira kugira ngo umuntu ashobore gufashwa muri dukafise mu ciyumviro aronga akadeni muri BGF muti bigenda gute yabibabwiye tugere kunzikurikira gumana natwe uno mwanya nyene
twe turiko dukora imvura iriko irahezagira igisagara ca Bujumbura. Murabizi ko mu muco w'ikirundi imvura n'umugisha kwa kuri ahandi nuko imvura nitatwemera kubana ikiganiro tuzogikora nejo, ariko ndabwira ati gumana natwe turacabereka ivyiza vya BGF ikorana na BMBC. Gumana natwe jewe ni Juste Gare sidahindura beno camera mwita umusaza. Nuko turacabandanya turi muri gwa rugendo nyene ndabwira ko ibanki BGF atakwidakora ifatekereje na BMBC kwa kuri ahandi turi ku metero nkeya uvuye kuri Aéroport International Melchior Ndadaye, turi muri quartier nziza Miroir. Mbega nawe akurikira ibiki ariko icyo nakubwira turi kuri irya kaburimbo kuri irya autoroute nyene niyo turi bimeze neza cyane. Ndakura musakandi David. Ego urakoze cyane. Ego nawe bimeze gute? Okay, ni kuvuga tumaze kubona yuko muri quartier hajya muri Miroir mu Gahahe kwaba donga bakiriya bakeneye ahandi heza. Ego kuko ntibakunda hamwe. Ego kwa tuvuga ati katwarondera ikindi kibanza impande ya airport. Ego umuntu azoza arashika nazo bayiruhiye naha imodoka upfana kuza gufata indege bigende naho yoza mu ijoro aca muri autoroute ashikira muri autoroute ahantu heza. Ego cyo tubirande quartier shasha rero aha hazoba hari ahantu hateye imbere gose, hazoba hari block ndende irimo amasale hotel ngaha ahantu ho kwifotoreza. Ego harimo ama piscine publique ahantu bateramira mu weekend, hanyuma habe rero n'amazu rero y'ama very VIP menshi cyane ngaho urani 5 hectare hafi imbere zitandatu kugira ngo abantu bifuza kuba ahantu heza bafitiye ubushobozi. Kwa twabwiye ko ubu ntibikigoye muri BMBC nta n'amavase dusaba mu kugurisha ibintu he nibi BGF yaravyoroheje byose yaravyoroheje sivyo. Imigambi hagenda neza iyo umuntu atwizigiye akatumviriza ntaraduhende. Rero twashatse inyuma y'iyi migambi mwabonye ijya Miroir 1 iyi ni Miroir 2 kugira ngo abantu badashoboye batashoboye kuronka hajya hirya bace baronka ngaha. Hanyuma hari ibyo tutashoboye gukora hajya kwera hari hatoyi nk'ibintu bivuga by'ama sare manini bahurirango amasoko manini yo kugura mwinjya ama alimentation ahantu bashaka amajini manini hajya hirya muri Miroir ntibikunda uko ni hegitari imwe hafi mbere ni 80 gutyo. Mugabo ngaho urabona abakiriya bacu baba hajya badoshaka kuzanga hari bacagura ni isoko danka ma alimentation. Yego neza neza kuza kubatse ngaha bagirire imanza ngaha bakutire icupa ngaha cyangwa gafana icubira n'icyo umuntu afata mu kibanza gishasha. Rero mugambi ni wa mbere wumbajije wenda heretse nyene kubera nawe uri umuntu w'umugabo yemera. Ni kuvuga ubu uye turatumiye n'abantu bipfuza kuza kuba muri no quartier nibaza muzobereka amasanamu twateguriye ko nameze wa mbere cyangwa wakanga. Mugabo hari habaje ko aeroport hajya hirya babonye ibicapu turamaze kwandika nka 30 kandi sindaguhenze sivyo sindaguhenze. Rero abandi turabigize public abumva bishoboye baze tubandike hari hirya hari amazu 15 twabwira abantu tuko turagurisha ndoza mu kwezi kuza n'ubu zamva muri mbango uniteguye none ko tabe ngo yandikishe tabe tuvugana ntoze kare. Aha rero umu icyo umuntu ashaka gukora ni yandikishe hanyuma mu minsi idatu zaba amakuru technique y'uno mugambi bace batangura kuriha bigira amasezerano sivyo. Baraye kaze rero jewe nemeza ko nta quartier nziza hani Bujumbura izemeze nkaha kuko n'amabarabara afise naho abantu baca. Ni kuvuga abantu n'imiduga ntibeganye na gato abapieto barafise ikibazo cyane ariho n'ijarbe ibatandukanye. Hanyuma ikindi naco umva amazu ni azakwana ku bicapu ni neza cyane. Hanyuma umva kuba ahantu wa mu nzu nziza cyane urakeneye ahantu fatira akayaga. Twaragize ikibanza rusange ngaha ciza gose aho abantu bazoba banezerewe abana baronke n'abakinira donke birukangire iminsi mikuru. Tubona ko tumaze guheza kubaka mu myaka nkingahe iyi project izo bishobora kwakira abantu bagira mu mariage benshi bayifotoreza ariko twateguye ndazimaza kwereka amasanamu ku buryo hazobera ahantu heza cyane abantu bashaka gukurira bakaryoherwa. Urakoze cyane uko ndabura ko mubona ko muza mufisa abanyi beza aya mazu yose murayabona impande ya Aéroport International impande y'ikiyaga Tanganyika ibindi murabibaze ki BGF na BMBC. Nuko rero tukaba twatembera amashatsi yose ariko tukaba tuje ku mupartikiriye mwashoboye gukorera inzu ino nzu je mbona ari ibintu by'amateka naho simamurekeje ni banki BGF. Ego cyane ni kuvuga twavuze ko twubaka amazu ku madeni
canke ku makashi mu bibanza vya BMBC yego ariko twavuze ko twabacanye n'ahandi muri miroire yego hangahe yego aho turiko turubakira abantu ku madeni yego donc mu yandi mu mazu rero n'amazu tugira ama renovation Yego. nayo nyene Yego. rero igituma ngira ngo twashimye kuza ngaha yego amazu menshi twabacanyemo ntiyari bwahere yego nyene yo azoza nyene muri ino ndwi nyene yego canke muyiza narabonye ngaha amaporte suriye nabonye ibintu mbona ko bigomba vyinjire nk'amamebure aja mu nzu urumva twabwiye ko dusigaye dukora ibintu vyo mu nzu Yego. amasaro ministre Yego. hamwe tuyashiramo ku madeni canke ku makashi Yego. hanyuma tukubaka amazu haba ku madeni canke ku makashi yego rero iyi nzu sindayibinjizamo yego kubera yuko umukiriya wayo kandi nyeneyo genda muzi izina sindiga ndamubona yego n'umudamu wiwe ntarigera mbona yego nta na mwene wabo nzi yego donc n'abantu bavuze ati BMBC twarakurikiye ku mbuga turabona ko muri serie yego turabashinze projet Yego. itwihende yego rero mwege muri ko baraba amasanamu sinzi ko mwabona ko bihenze Oya, inzu je- turayejeje Yego. twayekifye harimo amaklimatizere harimo Yego. internet harimo amatelefone harimo amagaze rimwe na akanari plus nayo yaya Canal Plus bijya byose Yego. ni BMBC Gestara yego kubera yuko urumva tutabyestara itokora umugambi nk'utu tukaba buraro amajana i Bujumbura rero bisaba ko tuba dufise ubushobozi nk'ubu yego turubaka tukekipa barayinzira wese ndabigize ndani kubera urumva hari ibikoni Yego. bikoze amakizinire zo birensaye umva camugarukira ngaha rero jewe noshimira ubwa mbere BGF yego dukorana muri bino bikorwa nk'iyaba abakiriya bakihaniwe BGF yaduhaye amahera tukabubakira Yego. bagafuma turiha mu nyuma hanyuma kandi BGF kandi yaratumye abantu babona ko turi seriye yego kuko urumva amabanki atanga amahera ku masosiyete none mwarigeze mwumva iyindi banki ivuga iti iyi sosiyete muze muyizigire BGF dushobora ati abantu baseriye turayibahaye nibabikore yego rero ibi turabikora abakiriya n'abakiriya batwizigira mugabo tumaze imyaka 12 batwizigira niyo batumye ko na BGF ibona aho rufatira ruri Yego. turashimira abantu baduha akazi batatuzi urumva Yego, nakubwiye uye simwe nabo yamundangiye sinde nakuzi hariya muri murazi twagiye tuhaca amajyani mashani Yego. no muri ibyo bigote bya BMBC Homes yego nka 80% banyine amazu je ntabwo nzi amasura n'abantu duhurira kuri internet tugakora amakontra tutazinanye yego hanyuma umuntu akaza yinjira inzu nk'uyu Yego. ni ukuvuga uyu inzu ukiva itangura ntiyari bwayibone ariko ndazi neza ko aza kuryoherwa neza cyane nawe ndazi ko wagiye hari icyo wagaye je navuze ni ahubwo umuntu akeneye kuzana mu paradizo yo kwisi yo minzu yego cyane nuko bimeze ibintu byinshi kujya nyine kw'iburaya yego nazo twarayikanyishije ku buryo temperature yose ashaka arashaka kuyironka Neza cyane. hanyuma urumva ibi ububati twakoze ibi nk'ibitanda twakoze Yego. n'amatera niko tugura Yego. n'amashuka niko tugura ubu afite abakozi bajeje kurondera amashuka abakozi baje kuzonda amashuka rero natwe ibindi turavyikorera Yego. ubwo ko tudakora impuzu n'amatera nivyo vyene tudakora Yego. bituma inzu ibaho kumbure n'ivyo mashini Yego. ibindi bikoresho byose by'ibitanda intebe masaro ministre ubu turavyikorera inzu ya tukayishiramo ivyangombwa haba ku makasha kuri deni ni ukuvuga batuguriye inzu ukavuga ati none inzu yanje bizogenda gute reka tuyikwereke ipire muzoturiha nta ngorane bigoye na cyane cyane ko duherekejwe na BGF yego cyane kubera ko turafise uwo tuvunika tuva Yego. hanyuma dufise abakiriya benshi Yego. isorosoro igura iroye niyo tuba tubaka amarojema amajana nk'abiri Bujumbura kandi ariko araherahera nkajya mwabonye yego rero dufise inshuti nyinshi BGF nayo gaca yakompanya yego kandi twabwiye ko batugeho kandi baduhemukira n'abavyeyi beza hanyuma kandi BGF je bamba barirengira ngo abandi ba entrepreneur baza kuntwenga yego je barateguye urubanza mubonano Yego. turabona n'abatama bakorana na BGF yego barambwira bati David uri mu entrepreneur akiri muto na equipe yawe twebwe twaje muri BGF tuvuye ahandi baratunaniye yego ati rero BGF ego nagiye ko mbere indi banki ushobora kuja muri n'umugambi simvuze ngo izindi ngikora amakosa ngo igirante mugabo jewe nk'umunywanyi wa BGF yego narashingiye nayo ko abantu n'abavuye mu yandi mabanki amwe Yego. bavuze bati aha twe turumva turuhutse neza ni cyane rero ni banki nziza nawe wararuhutse none je nararuhutse kuko urumva ba ibintu mpagarari sivyo ubu dusigaye dufise inzego kujya ko nyene ko muri BGF turafise abadegite technique abadegite general Abavoka. abajirise abakora muri za sécurité hygiène donc turugwego kubera BGF yatwe dukora ibintu byinshi
kandi mwabonye ko twiteguye ku buryo dusigaje dufite n'imyaka myinshi yo kubandanya yego murazi bambe dusana gitare arenga hafi 16 15 si ibintu turiko twaripanze kandi n'intango niko navuga kuko BGF ivuga ati ku buseri BMB sikoresha biracaza nako tukayibwira duti ku buseri namwe mukoresha natwe mutwitege abakiriya kacu tabwira duti karibu nta stress urashobora kuva i Buraya ugashika no munsi ari dufate nka vendredi yego samedi ukafise konti ugaca yisubirirayo neza cyane urashobora kuva i Buraya 5h tukadeje kwandika amasezerano no guhana byose ugaca yisubirirayo nta handi bishoboka ugiye mu zindi banki canke nawe kugira muri BGF babwira bati tuguma twubakira inzu nibishaka gutwara munsi ya masomene uzi bimara muri banki kwandika dose ibaze ingene BGF nyarutse ibintu iranyarutse ibintu igasha natwe urumva umwera uvuye ugakwira hose kuko urumva ujya muri banki imbere muri BGF ugiye bacavuga ati none muri BMBC washitse genda nibo babijejwe rero turabashimira cyane BGF kubera urumva umuntu ari seriye ni byiza ko abantu babibona twege hariho abandi twashatse ko babibona ntibabibona rero twigabanye ko turi seriye hanyuma n'abakiriya mugabo igihe BGF yaza none muri seriye gute tukambwira tuti hari mukiriya w'Igitega tubakiye inzu mu Rumonge mu Cibitoki mu Nyabugete mu Kabondo bose bamazu yacu ati none amafeedback yabo ni sawa yego amakontra yabo ameze neza yego mwarashije abazo yego bashaka tekana ko tugerageza ure batugete twarabonye ko mutatubeshe n'abakiriya batubwira bati ntimwatubeshe yego hanyuma murazi ko nk'umu diaspora biragoye gose gukora projet utari mu gihugu umuntu ashaka kubakira nk'inzu nk'iyi mugabo kuyekipa kayishiramo n'urushinge je nta bandi nzi babishoboye ngaha kumbure bazoza nkuko ubona twatanguye bandi bakadukurikira bikagenda neza igihugu umva twende ko shaka kucubaka twenyene mugabo turi mboneza kandi wanye ko twipanze ku buryo bigoye ko umuntu yo kwihebura canke yogira ingorane yatwizigiye nuko ndagushimira cyane bwana David urakoze cyane byazo byinshi wakoze gufata umwanya twaciye atari hake hariho n'ejo tutaciye nizanye kenewe zo barondera turabaho irano maproje bayagejeje urumva iye tuzogaruka yange databuja kuca yinjira umva nzora imbwa dusanga ziri ngaho urabizi ko na boss bameze hazo banditse ko shemesha nuko ahandi nkajya za gahahe za miroire de za tenga muza murinjira najya amazu yo matongo y'abantu naberetse hamwe mukeneye kumenya ati none yanzigeze hehe umva dufite amazu turafise nk'uburaro butari muri BMBC Homes hari Bujumbura amarujema ashika nka senkana mu makartier atandukanye neza cyane rero mukeneye kumenya ati nta bindi bishasha mwoza mugaba haturahejeje urumva sidosera kwinjira jewe nuko eko nabashimira ko nababwira ati nta yindi banki yo kwitura atari BGF ibanki ituma dushika ku ndoto zacu urindiriki ndindiriki je naramaze kuza hasigaye wewe kaze mu iterambere tubane hamwe nibanki dufasha gushika ku ndoto zacu BGF ko kuri hali kuri mikro juste gala cadre for Morisa eke Black Machine Black bieno camera yari umusaza umukaba turindira ibiza byose bwo bubiri urahishira umushiro kushura none